Ndabaramukije banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza imisi yose n'umwanya w'amakuru agezweho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 25 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Amakuru tubazaniye raza kwibanda ku nkuru itari nziza ngaha mu gihugu c'u Burundi. CPI yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi ageze kure. Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yatangaje ko amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015 ageze kure. Ivuga ko ayo matohoza amaze imyaka 5 ashimikiye ku vyaha bitandatu. Icambere n'ubwicanyi bwoba bwahitanye abantu barenga 200. Hari kandi n'ibihumbi boba bafungiwe ubusa. Ca gatatu nuko hari abandi baborezwa igufa. Ca kane nuko amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo. Ca gatanu nuko abagore basambanijwe ku nguvu. CPI yongera ko hari abantu barenga 400 bahunze kubera ayo mabi. CPI yabwijuye ijwi rya Amerika dukesha inkuru ko imaze kuronka amakuru akwiye kuvyerekeye ivyo vyaha. Ivuga ko ari ivy'agahomerabonwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015. Umugwi ujejwe amatohoza nyezina uvuga ndetse ko waganiriye n'abegwa n'ayo mabi ku mpande zose. Ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana n'inzego za leta zagirizwa amabi menshi. Iyo sentare mpuzamakungu CPI ivuga ko mu kiringo ca vuba ishoboka kuja ku yindi intambwe. Abashingwamanza baburanira abakorewe ivyaha buba baragize ico bavuze ko intambwe ikurikira ari ukurungikira imitahe bakekwa gukora ivyo vyaha. Mugu ikora ayo matohoza ntiwashatse kwinjira mw'idonido idosiye ku yindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha. Ico bikoze iyo sentare mpuzamakungu CPI yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko vyinshi muri vyo vyegekwa ku bari muri leta nk'inzego z'umutekano, inzego z'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Iyo sentare mpuzamakungu imenyesha ko ikora amatohoza no ku bindi vyaha vyoba vyarakozwe n'urundi ruhande, yaba imigwi igwana, abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza n'ibindi vyoba vyahitanye abapolisi. Ntibigeze batangaza ryari imitahe mpuzamakungu izosohokera, ariko iyo sentare ivuga ko arico gikorwa gikurikira. Amashirahamwe y'abashingwamanza batwaye muri CPI vyinshi muri vyo birego avuga ko amadosiye arenga 200 ariyo yatanzwe. Umuvugizi rero w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere ntigeze ashima kugira ico ashikirije kuri iyo nkuru. Imyaka 5 rero ikaba iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa niyabaye myinshi ku bakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Reka muri aka kanya mukurikire inkuru ku buryo burambuye yoba yashikirijwe n'ijwi rya Amerika. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yabwiye ijwi rya Amerika ko imaze kuronka amakuru akwiye kuvyerekeye ivyaha ivuga ko ari ivy'agahomerabunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umugwi ujejwe amatohoza nyezina uvuga ndetse ko ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye n'abegwa n'ayo mabi ku mpande zose. Ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana n'inzego za leta zagirizwa amabi menshi. Ivyaha bitandatu nivyo iyo sentare CPI ivuga ko amatohoza yashimikiye ko. Ivyo navyo n'ubwicanyi bwoba bwahitanye abantu barenga 200, ibihumbi n'ibihumbi bafungiwe ubusa, abandi bakaborezwa igufa,
amajana n'amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo, abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi. CPI yongera ko hari abantu barenga ibihumbi amajana 4 bahunze kubera ayo mabi. Umugwi ukora ayo matohoza ntiwashatse kwinjira mw'idonido idose ku yindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha. Ico bikoze CPI yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko vyinshi muri ivyo vyaha vyegekwa ku bari muri leta nk'inzego z'umutekano, iperereza no gwaruka rw'imbonera kure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. CPI imenyesha ko ikora amatohoza no ku bindi vyaha vyoba vyarakozwe n'urundi ruhande yaba imigwi igwana, ivyo vyarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera perezida Nkurunziza n'ibindi vyoba vyarahitanye abapolisi. Abakora amatohoza ntibatubwiye ryari imitahe mpuzamakungu izosohoka, ariko iyo sentare ivuga ko arico gikorwa kizokurikira. Amashirahamwe y'abashingwamanza batwaye muri CPI vyinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga ibihumbi 200 ariyo yatanzwe. Maître Lambert Nigarura atwara urunani rukorana na CPI CPI ndetse akaba ari mu batwaye amadosiye arafise icizere. Ntidukekeranya yuko umunsi yo sentare yatanguye urubanza ivyagirije n'ivyemezo bikwiye, amakuru ahagije azoba ariho kugira ngo abakoze ivyaha bakubitwe ntahe mu gahanga. Hariho icizere cyuko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ivyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe, hama bakora ivyaha nabo baheze bashumbushwe. Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Imyaka 5 iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa niyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi ry'Amerika. Umuntu arebaza bahanwa nande? Nta wibagira aho yahiye, amabi yashikiye baramuhoteye bafata ku ngufu, no kubura umuvyeyi umwe, no kubura abavandimwe twaratatanye. Nakorewe ihohoterwa, umuvyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira, nanje na mutoya wanje hari byatubayeho. Tutyo ni ikintu cagutse cyane, umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone kwikomera hejuru, kubona yuko n'amutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga. Yamara ababunganira mu mategeko siko babibona, barabahumuriza. Nivyo imyaka 5 simike ku muntu aba yarakorewe ivyaha, ariko uravye uburyo abahinga biyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse, abacitse ku icumu, abakozwe ko n'ivyo vyaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemwo, twavuga yuko bitahuritse. Twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere, ariko ntiyashimye kugira ico ashikirije kuri iyi nkuru. Yamara igihe Burundi bwakura karenge ku mugaragaro muri yo sentare CPI mu mwaka w'ibihumbi 2017, uwari umushikiranganje w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yabwijwe ry'Amerika ko ayo madosiye yose Uburundi bwitwariwemwo ari mfa gusa. Bitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, duhiriwe duhishije nta vyaha by'agahoberabunwa byabaye ngaha nkuko babisigura, kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira. Aha CPI ivuga ko ifise umukenyuro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo. Fadi El Abdallah no muvugizi wa CPI. Maintenant, il y a différents cas de figure. Abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko n'ahandi kw'isi bimaze kuba, bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitahe igirwa ibanga, ukekwa agatembera ataco ginona, tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka. Amayeri ni menshi dukoresha. Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Leta y'u Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Gusa iyo sentare irabyakana ikavuga ko ikora atawuyegamiye. Pierre Claver niyo nkuru irahe ku cicaro ca CPI ku bw'ijwi ry'Amerika.